Mwaramutse cyane nkunze gusoma message ari negative mbwa burya na positive ndayaronka menshi cyane ndaje no kubabwira impamvu amfete negativity ikunda kuduga hejuru avuga ati mwiriwe muvyeyi mwiriwe erega abubona bitanganiza mu makomantere bagutuka ngo wanka uburundi bavuguruza ivyo wavuze nimbonera kure bo kwanza ntabwo wavuguruza ivyo navuze nta kintu bafise bavuguruza kubera jewe mvuze ikintu ndakitondera abari ikintu ubiye nabonye canke nzi nasomye ni gakeje musanzwe wumvuguruza iyo twicaye tukavugana je kwereka ibintu aho nabikuye n'abantu baciye ubwenge kuri WhatsApp rafise mu docteur twama twahaririye iyo wumvirije mu mpera usanga namutsinze kubera ufise fact ibintu vy'abadede nta kuntu bo kuvuguruza kuko uri kurabibona abantu bapfunzwe wenda shaka kubabwira amazina abantu bapfuye ndashaka kudoma ko naka wumvuguruza ukoresha igiki ubutunzi n'ibintu vyibonekeza abantu bari kwaragena n'abantu bibonekeza bagena n'indege hose abantu baca mu kinywabi nta kintu bafise bamvuguruza donc baca baza gusa batukana hanyuma nkiri ngaho kandi niboneka ari benshi kwera nibo bari bold nibo novuga ko bashira amanga niyo termo bakoresha mu maproti niwe avuga atabwo bakoze akwakingiwe nizo SNR akingiwe n'abadede akingiwe n'imbona kure akingiwe n'umugambwe niwe ashobora kuvuga abandi urabona ko bamwihishije bamugahindura amazina abandi mukavuga duke abandi mugashira thumb gusa abandi ntihage na kimwe mukora abandi bukansanga muri inbox mugabo hanini abantu bashigikiye ijambo ryihumure ijambo ry'ubumwe ijambo ry'amahoro ijambo ry'iterambere ijambo ry'impinduka nibo benshi ndabizi neza mu Burundi paraporo yizo mbonera kure zigomba ngo abantu bagoma bakinyizwa bagoma kwitwa inembo abategetsi bagume biba abakenye nabo bagume bakenye abandi bagume bangara nko koresha iyo terme en fait zo n'umuntu atsanze definition yayo kwangara no kugenda ahantu kubera uforushijwe ubitumwe ubiye ushobora kuba ari ubukene canke bakwirukanye n'umujugujugu canke utashaka kugenda hari umuntu asega abana muri famille akaja muri Dubai akamara imyaka 2 atababonye uwo muntu nuko atayindi choice yari afise fidishwa abantu benshi bahitamo gukora bari hafi ya famille bakarera abana babo bakaza barakina ku mugoroba bakamona so donc ndacavuga ko abantu bashaka kwimpinduka yoba ni benshi cyane kandi batabagwira kubera ko bukiye ko bwije bigumasha ku muntu buri muntu wose ninda ashobora kaba ntashake guhembwa ninda arimo ibigori ntashake kugurirwa umwimbo we ngo asubizwe amafaranga ninde muntu ashaka kuva mu Kamenge agashika ku Musaga n'amaguru kandi kera hariho amabisi yahora atwara abantu kubera igitoro cyabuze canke ntaje kuramutsa nyina wiwe akore Bujumbura ari he nyina wari muramvye aho haruguru gatoyi mugabo ntaduge kwera atagitora afise ninde yipfuza ubwo buzima ntawe ninde yipfuza yuko yoheza amashure akamara imyaka 5 6 7 8 ataronka akazi akaherukira kuja kugucuruza ibiyoba ikampara ntawe donc abantu benshi batera bagwira nkuyemo n'ivyo bibi bikorerwa abantu benshi bifuza ineza y'abarundi nico bituma abantu benshi aribo bafise ukuri mugabo atinya kukuvuga kubera nyene iyo cinyizwa riri mu Burundi ndabatahura nta muntu ngo yite kujya musonga nimureke abafise abari ahantu hagutse basemerere ubona ko ari ahaga bambaye haga okay bicishe bugufi nibisanzwe bo simvuze ngo muri bambaye haga shaka kuvuga linjemo shaka kuvuga gusa umuntu hose ari ahantu azi ko yo hava bizira ntaje kuvyisukamo okay no kubaburira hari abantu bavuga ngo reka kuduhenda je noje nta muntu usuka nivyitemo so ikinavuze rero ati nimbara kure bahemba amafaranga kugira ziyize kuri Facebook nakazi batumwe mugenzi gusa okay kandi agigaruka ko donc birashoboka amareta bafise ntuzeye propaganda machine niko bayita bashaka guhemba abantu kujya bahemba abandi bakozi bagahemba abantu bamwe baba informant aba informa imbonera kure biri kugatumba iri kirareka buri muntu akanakoze burya yo nk'umuntu afashwe baba batangatangishije usanga imbonera ko ziri ko zirakorereka yaraje ngaha turamonye kuri moto ashize ngaha aratashe agiye kuryama ejo yatubwiye ukunuku baba mu groupe WhatsApp donc bamwe bahembwe abanyenyene kubera umwete nube gito bavukanye ugasanga bariko barabikora umva no kuri social media kubera mu bisanzwe social media communication yabaye ikigwanisho mu bindi birafasha ko igihugu gitera imbere cyangwa gitera inyuma seroroka umva naho baciye barungika inahume usanga no kuri Twitter canke X na usanga bahari bariko baravuga amajambo bariko barakataka kintu cyose uvuze bogeze ngo kuri X cyane mugano muri ama comment baraza evidemment muri misi nabanye ama comment
amakomante menshi sinzi inyambari sinzi ko nyari mbonera kure ngo undi muntu yamvuze je sinza kuraba abantu byo bakora mafu iyo mvuze ukurinda gushiraho wo kuba waje genda wimene canke genda uhinduke ya donc baraza ari armée bakagupayiringa kuvuga amajambo bamwe ndabadiritinga abandi nkababloka nta mwanya bafise kuvuga n'umuntu adafise ubwenge buhagije mbo donc urumva nuko arimo bahembwa kugira ivyo bintu babikore donc bahemba amafaranga kugira ngo zize kuri Facebook nakazi zatumwe mugenzi gusa ikibabaje ntugire ngo ni n'ubukene babamara ekada rero ntuzohave wibaza ko ari abarundi abari bo bose bitanganiza bijya nimbonera kure gusa kuko nta murundi atabona uburuhe buhari bwo kuba mu Burundi. Voilà donc non bigenda bibona abantu benshi turavugana boje musana kuri Burundi navuye Burundi mfite imyaka 25 presque bon narabaye mu ntara zitari nkeyi naze ku mashuri atari makeyi abantu benshi muri abo bari ngaho mu butegetsi bamwe twariganye canke twize ku mashuri ndababona abandi ahantu hiheshi twage turabana bon yabuze nabo nigishijemo wanashaka ndabazi we ndabuzi benshi turavugana turaganira ndaze ku bintu vyifashe nizo mbona ko nyene uvugana zo ziri mu bukene mu bisano nyene n'ubwenge bukeye biravye harimo ibyo bita Stockholm syndrome moja kubirondera nabo nyene uvuga ko bafashwe nka otage hostage nabo nyene bakeneye kuba libere nabo nyene bakeneye freedom kuba nta muntu matayikeneye mu bisanzwe erega liberté nta muntu atayikeneye burya nuko nabajya bategetsi eske bo ntibashaka ko nk'akarorero bavuye ku butegetsi bazobaho neza bashaka kuzopfa baberabera nka kujya ubona abantu bo muri Afrika usanga bavuye ku butegetsi akaca bakayabo donc bose barabikeneye in any case ariko situation uburundi burimo mwese murayibona nta muntu atayibona n'utari karayibona no munsi ejo azoyibona ndavuza fait pas ariko vyiza nuko twusemera tukamira kure ntibizoshike aho buri muntu wese abibona ko ico gihe hajya twataje tukigarura arakomeza ati hama je ndabandikiye ibi Okay, murambabarira nari kuvuga muri comment ariko ibintu nk'ivyo. Yes, bo ndabize ko abantu benshi bovuga vyinshi muri comment usubye ko nta cyinshi ndabaza ko umuntu yo mumenya kuzati je ndabandikiye ibi ndi mu gihugu murambabarira nari kuvuga kuri comment ariko urazi ko noba nisemye vyinshi turabisha amaso gusa voilà donc abantu benshi barabibona bakarabisha amaso gusa abandi bakabivuga bagiye kuryama abandi bakabivuga n'abantu bizeye bataza kubagambanira ko nyine mu keyafu cyane ku ma WhatsApp abantu barahemukira abandi muze muri nuba ariko ndabitahura mu vy'ukuri abantu benshi barabona biriko abantu benshi barabona ko akarenganya ari kenshi barabona benshi barabona ko ubutunzi buriko baragenda nabi nta muntu atifuza ko yokora ntahembwe yokora adahembwa canke agahembwa ubusa canke akarangiza amashuri akabura akazi ibintu nk'ivyo donc ntabwo babintera ivyo vy'imbonera kure encore kubera nzi ko atari n'abantu bafise nuze ububasha gukora débat ntashobora kuza kundebata no kuza gatukana gaca yirukanga cyo ntushobora kuntuka ko jewe ndi nka Teflon ni cya kintu usuka kwa amazi agaca amanuka kujya kwakamwanye ntafata ko je nkuko nakubwiye nabaye mu Burundi mu bihe vy'intambara nabayemwo bose nagiye ku rugamba mugabo urugamba narubonye par ailleurs bon narabaye mu bihugu byinshi ahantu henshi ntagenda n'amaguru hane nkagenda ncengetera narabaye mu byo bihugu vyo ngaho mu karere nabaye muri South Africa nabaye mu bihugu vyo hanze natemba mu bihugu vyo muri Asia vyo muri Amerika na hehe ndahora n'abantu batandukanye abamagufi abarebare b'inzobe birabure ubwoko bwose hari abantu batandutse twabanye neza tutabanye neza imbonera kure iko yotsa amateke ahantu icenda juru nta kintu na kimwe yo uvuga ngo kinkoreko ese tukonzi ko ubuzima bwiwe ari ngogwa nawe nyine akeneye umuntu amufasha nawe nyine akeneye kuba libere mentalema meme ko mu mutwe we hugaye nta kuntu yontera ubwoba canke ngo hari kinavuze ngo kirankora ko ngo ndarantasinziriye ngo imbonera kure runaka ngo yagize comment ni keje na keje gusa ko ibitutsi ntashaka ibitutsi biba kuri platform yanje ndababloka nkabafuta nkabivanaho mugabe sigaye nta muntu ndumva azanye ide nziza ngo tuganire tu argumente uzuye ko kandi atazoba afise. Voilà nico muhumure mukomeze mumviriza muba careful kumbure umunsi umwe muzoba libere on ne sait jamais sawa mugira umunsi mwiza bye bye.